Bifese on the floor ahejeje guha agasopo DJPAULINE amubwira ati DJPAULINE genda gakeya kuko jewe ntiwandugije mbere kugenda uvuga ko Gera Plaza ikoreramwe abantu bazimye Gera Plaza ikoreramwe abantu bazimye none jewe narazimye kugundi uvuga ko twazimye turi birobezo turi bitimbayi twebwe twazimye gute ko turi kuri level hejuru ko dufise izina ko twubatse amazina ntabomogwa ibamumenya ivyo muvuga mukareka gushiramo abandi wewe ukeneye mufitaniye ikibazo nabarya abandi reka guca ushiramwo izina ryitwa B-Face kuko jewe numvise iryo zina umutima uradunda nkamererezwa nkavuga ati mbe uyu muntu arinza mvuga habaye iki hakozwe iki. Hello bite so jendi baza murameze neza nkuko bisanzwe kubatanzi nkaba nitwa Japhali demosa cyangwa ute promoter bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka guys narababwiye ko ari je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi muntu ukeneye kumva rero ngo umvirize udakeneye kumva no haguruka ugende kuki wanje niba hasombo rusaku guys. Umviriza amajambo Bifese on the floor yishuye DJPAULINE aho yakora ikiganiro kuri Magic Channel TV avuga ati DJPAULINE ndakubaha sindakuburira indero n'umunsi numwe ariko wewe ni ushaka utuburira indero erega hagiye umuvyeyi akuburiye indero ushaka kuyimuburira kuko mu gihe ariko aragurenganya utazi na kimwe ariko agiye aradenderanya ibintu nawe ushobora kumuburira indero ari abavyeyi benshi bameze uko. DJPAULINE urazi ko wewe ugenda uvuga ko wandugije ahubwo we ntiwandugije ahubwo nije nakudugije guys mbega uyu muriro uzohera ryari hagati ya DJPAULINE na WJ Kiriku Bifese on the floor mbe ibi bintu bizoherera hehe mwibuke ko inyanduruko ya byose ari indirimbo yitwa Sinokwirarana y'umuririmbyi akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi uyo sundi bamwitwa WJ once again aho yafutigwa indirimbo yiwe kuri channel yiwe ya YouTube yayikoranye n'umuririmbyi akomeye cyane mu gihugu cya Uganda uyo sundi bamwitwa Jose Chameleone umuririmbyi akomeye cyane rurangiranwa no muri East Africa guys mbe ibi bintu bizoherera hehe rero ku nyandiruko yavyo niho DJPAULINE yaciye ayifutisha ku rubuga rwa WJ once again nawe aza kugashavu kenshi avuga ati jewe nkeneye indirimbo yanje mu maguru masha kandi nkeneye indirimbo yanje mu ndwi imwe yonyene bitabaye uko zo kwitura ubutungane budutunganirize niho rero ayo majambo yose iyo nduru yose niho yavuye. DJPAULINE nawe yamusubije WJ ati jewe indirimbo ni yanje ni yiwawe gute kandi indirimbo ari yiwanje nje narishe byose none ndaguha indirimbo yawe gute kari yiwawe yisubize ko ndebe ko bikunda kijako. Guys nagire ndababwire rero ati jewe iyi indasi ndiko ndabibona iri kiratokombera ahubwo habuze n'uwuzimya mbega nindazimya iyi indasi kirasha. Bifese on the floor yavuze amajambo akomeye cyane kuri DJPAULINE niho yakoze interview mu gatondo kuri Magic Channel TV niho yakoze interview yiyamiriza DJPAULINE amubwira ati kandi yongeramo hanagasopa amubwira ati DJPAULINE reka kugenda uvuga ko jewe wandugije ahubwo ni je nakudugije ahuri twese twarafashanije apana kugenda uvuga ko jewe wandugije. Ikindi nacho ntuzogenda uvuga ko Gera Plaza ijamwa abantu bazimye ikoreramwe amakonseri abantu bazimye ahubwo jewe nikubizi jewe narakwanyije kudukorana none wankiye ko umuntu mukorana abari beef
none wanyiye ko umuntu mukorana aba ari urwanko cyangwa ni kumubona ko nyene utabikiwe bidakenewe mu uwo mwanya none uca ugenda ukabigira bifu bimeze gute jewe rero sinkeneye mufitaniye ikibazo n'abandi reka kushiramwo jewe sindimwo kuko uvuze izina ryitwa bifesi cyamererezwa nkazabuhongo mbega kugenda uvuga ko jewe indirimbo ndiko ndasohora mino misi kirimo amajambo yo kugutuka wewe uvyimagina nkande uvyiyumvira nkande ko jewe indirimbo yanje atanumwana yizi wewe uzigute ko indirimbo nasohoye mino misi ko wewe uyirimwo ndagutuka uvyiyumvira gute mbere wanashima jewe nivyo naririmbye miyo ndirimbo naho bihuriye n'ivyawe wibuke amajambo WJ wansege yasubije DJ Paul amubwira ati wibuke umuntu twakoranye irya ndirimbo arazimvye cyane ahubwo kugire mukorane ni nkaho buhagurukije Afrika yose mukorane kuko ujya muririmbyi kumuhagurutsa vyonyene ni noti nyinshi ahubwo rero indirimbo yanje sinoyiheba guys mwibuke rero ko bimaze igihe kinini kitari gito mbere gushika yaho n'indirimbo ifutwa ariko bija mu nduru cyane baranka kumvikana none ubu naho hagiyemwo ivya bifesi ondofro nihaje gukora ikiganiro kuri Magic Channel TV avuga ati DJ Paul way genda gakeya urazi yuko jewe utandugije ahubwo ni je nakudugije mbe kugenda uvuga ko Gera Plaza ikoreramwe abantu bazimye Gera Plaza ikoreramwe abantu bazimye none jewe narazimye kugundi uvuga ko twazimye turi birobezo turi bitimbayi twebwe twazimye gute ko turi kuri level hejuru ko dufise izina ko twubatse amazina ntabomogwa ibamumenya ivyo muvuga mukareka gushiramo abandi wewe ukeneye mufitaniye ikibazo nabarya abandi reka guca ushiramwo izina ryitwa bifesi kuko jewe numvise iryo zina umutima uradunda nkamererezwa nkavuga ati mbe uyu muntu arinza mvuga hanahabaye iki hakozwe iki kugire amvuge nk'uko jewe ko nazimye jewe bimeze gute ati ariko jewe ndagutahura neza cyane ushobora kuba aratwawe n'agashavu ariko n'ishavu urarikontrola kuko ntubaye umwana urakontrola ishavu ryawe wibuke amajambo wigeze kuvuga ati jewe indirimbo ndiko ndasohora mino misi ko yari yo kugutuka mbega ivyo wewe uvyicura nkande utigeze wumva n'indirimbo inge nivuga uvyicura nkande urazi ko umeze nk'abadamu wewe